Ndabahaye ikaze mwese kaze muri ano makuru twabateguriye mu nkundire ndahereye ku ngingo nkuru ziyagize kuva kuri uno wa kabiri hatanguye gukorwa ikibazo gitanga uburenganzira bwo kwiga kaminuza uko byari bifasha hano mu gisagara ca Bujumbura no hagati mu gihugu ni muri ano makuru na igiciro c'indagara zikirundi caraduze ku masoko atandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzi wacu yahaciye navyo twabiteguye amakuru saya gusa aya nayandi no mukanya ndabaramutse nongere ndabahikaze. Ndasubiye kubaha ikaze nari ndabibabwiye mu ntango zano makuru kuri uno wa kabiri niho hatangura gukorwa ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu makaminuza mu Burundi bwose. Duhereye hano mu gisagara ca Bujumbura ico kibazo muri rusangi kikaba cagiye neza. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Siriake niyo nkuru yimenyereza hano kuri BTV. Mu gatondo ko kuri uno wa kabiri abanyeshure bashika 200 bakoraniye kuri lycée municipale Rohero kugira bakore ikibazo gitanga uburenganzira bwo kubandanya amashure ya kaminuza. Ku kibanza umutekano warucunzwe neza, abanyeshure nabo bagakora ikibazo mu gacerere. Umwe mu bahagarikiye ico gikorwa atashimye kuboneka ku nyakira amashusho zacu, yavuze ko ikibazo catanguye isaha 2:20 zo mu gatondo kirangira isaha 5:20. Amenyesha ko abanyeshure 199 aribo bariko baragikora baturuka ku mashure yo mu gisagara ca Bujumbura ariyo Esther hamwe na lycée municipale Rohero. Ati gushika ico gihe nta ngorane zibonekeje. Mwomenya ko abakora ico kibazo bariko barakurikiranwa hisunzwe amategeko yashinzwe n'ubushikiranganje bujejwe indero kugira bose bakore mu buryo bubereye. Bakazokora imisi 4 kuva uno musi igenekerezo ry'indwi mu kakaro umwaka w'2026 gushika ku musi wa gatanu. No ku yandi mashure ico kibazo gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashure ya kaminuza kikaba cabaye mu mashure atandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Abanyeshure barenga 50 nibo bariko barakora ico kibazo gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza mu Burundi bwose. Muri bo abagera ku bice 40 bakaba biga mu mashure y'imyuga bivugwa n'umushikiranganje w'indero François Havyarimana. Tumukurikire. Muri rusangi abanyeshure twari twiteze bangana n'ibihumbi 53 n'amajana 840. Muri abo hafi ibihumbi 31 n'abanyeshure babigeme. Muri abo kandi abanyeshure bahejeje amashuri y'imyuga abangana n'ibice 40%. Turavye rero ingene kera vyahora bimeze tukaraba n'ubu turabona yuko koko intambwe ari nziza kuko abiga vya bisata vy'imyuga bariko bariyongera. Kubona tugeze ku bice 40% ni intambwe nini cyane, ariko umugambi nuko tworushiriza ngaho ahubwo abiga ibisata vy'imyuga bakaba ari bo benshi gusumba abiga bijya bisata bisanzwe twita enseignement général. Twaboneho nakaryo kuha impanuro urwaruka ruriko rurakora ico kibazo
impanuro ya mbere kwari kugira ngo bakore batekanye badafise ubwoba, kuko ico nico kizotuma bashobora gukora ikibazo bakagitora. Iyindi mpanuro twabahaye ni yuko bishobora gushika ikibazo ca mbere kikamugora. Iyo ikibazo ca mbere rero kimugoye adaciye ashiramo inguvu ngo yige ibibazo bizokurikira, bica bituma ayoberwa. Arico gituma twabahanuye yuko uza kubona ikibazo ca mbere camugoye ko ahubwo yoca ashiramo inguvu kugeza ku bibazo vya nyuma kugira ngo aronka amahirwe yo gushobora kuzoronka amanota meza. Twanabamenyesheje nuko abazoronka amanota meza aribo bazoronka uburenganzira bwo kuja mu mashure kaminuza ya leta, ayo nayo agaca abafasha kwiga batariha ya mahera y'ishure twita minerval. Mu gihugu cose biriko biragenda neza, ariko abamenyesha makuru batumenyesheje yuko habaye akagorane gatoyi kuri lycée Skepers yo mu Nyakabiga, aho hari umunyeshure yashitse yacerewe kubera yari afise ibibazo vyo mu muryango, ariko aho tubimenyeye twaciye dutanga uruhusha yuko uwo munyeshure bamureka agakora. Rero muri rusangi biriko biragenda neza mu gihugu cose. Mu bijanye n'ubudandaji nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, igiciro c'indagara zumye bita iz'ikirundi caraduze cane, ikiro kikaba kirenza amafaranga ibihumbi 140. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Cynthia Iteriteka. Nk'uko bishikirizwa n'abadandaza co kimwe n'abaguzi twaganiriye mu isoko ya Jabe, indagara zirobwa mu kiyaga ca Tanganyika benshi bita iz'ikirundi, igiciro cazo caraduze cane ku masoko. Uyu mudandaza avuga ko ubu arangura ikiro kimwe kigeze ku mafaranga ashika ibihumbi 140. Igiciro biraduga cane n'ikibazo c'indagara, indagara zirarengeje ibiciro. Mu kilo c'indagara ubu kigeze muri 140. Tumubajije ico iryo duga rivako, avuga ko biva kuri byinshi harimo n'ibura ry'igitoro. Bivanye igitoro, indagara zabuze kabisa, abarovyi bakubwira igitoro ikibazo n'abantu. Ivyo rero ngo biratuma bakora nabi ndetse ngo n'abakiriya babo barabidogera. Bandaza nabi kibazo mu bakiriya bakagwa batwidogera ngo turazimvye, atari kibazo kica twebwe bivanye n'ingene ibintu vyaduze vyarengeje. Aho twaciye umutigiri umwe w'indagara ku utaguze ku kiro ugurwa amafaranga ibihumbi 5, hari n'abatubwiye ko bahevye batacihereza izo ndagara. Hatunganijwe uruganda rwo kurabira hamwe ibihingurwa biva mu macupa atabora bita plastike mu rurimi rw'igifaransa. Urwo ruganda rukaba rwabereye mu nyubakwa za kaminuza y'u Burundi. Elvis Munyaneza niyo yarari. Mu gihe umwavu uhinguwe neza nitunga ku gihugu no mu gukingira ibidukikije, ni muri iyo ntumbero hatunganijwe uruganda rwo guhimiriza ibinyamakuru ku bijanye n'ubutunzi nyawisubiza, économie circulaire mu rurimi rw'igifaransa, kuri uyu wa ndwi mu Kakaro umwaka wa 2026. Bimwe mu bikorwa vyerekanywe bihingurwa harimwo umwavu uhinguwe n'imisiba. Uwo mwavu ukaba ufise akamaro kanini mu kurwanya umururazi w'isi no kugwiza umwimbu hamwe n'ibindi. Bisigurwa na Eric Gilbert Katitsa, umwigisha mushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi. Misiba dukoresha twebwe ntiyiva hanze y'igihugu, ni misiba yorowe ivuye mu mapopulation sauvage. Misiba yose ikora ino technology ni misiba iba hejuru dans la matière organique fraîche. Misiba ikunda les conditions aérées. On les appelle les vers de la litière. Iratandukanye n'ibya misiba bakunda kubona mu mwonga igikwiriye, igasiyo bitinyango, ijyana gishobora gufasha. Urwo ruganda rukaba rwatunganyijwe n'umugambi EcoCirque rifatikanije na Livia Burundi ushigikiwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Nino ngaha duce turangiriza ano makuru twari twateguye kubashikiriza. Ndabashimire mwebwe mwafasha akanya ko kuyumviriza ndetse n'abagenzanzi bamfashije kuyegeranya. Tubifuriza kubandanya mugira ibihe byiza mwese, murakoze.